Bakunzi ba televiziyo Isanganiro ndabaramukije ntongera ndabaha ikaze muri ano makuru twabateguriye aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abashikiranganje bane bashasha barahiye kuri uyu wa kabiri imbere y'umukuru w'igihugu, inama nshingamateka na nkenguzamateka muraza kubikurikira mu ntango zano makuru. Abakozi b'ikigo OBR bagiye kurungikwa mu masoko mu gisagara ca Bujumbura kugira hashingwe ibiciro byo gupanga ibibanza bibereye. Mu nama yo kuri wa kabiri abaserukira abadandaza basaba ko ibiciro byoshingwa hisunzwe aho ikibanza kiri n'ingene kingana. Idonido ni mukanya. Nkuko mwavyumvise mu ngingo nkuru abashikiranganje bane bashasha barahiye imbere y'umukuru w'igihugu, inama nkenguzamateka na nshingamateka. Abo nabo ni ambassadeur Gervais Abayeho, umushikiranganje ajejwe iyinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, asubiriye ambassadeur Ezekiel Nibigira. Prosper Dodiko, umushikiranganje ajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, asubiriye Sanctus Niragira. Venuste Muyabaga, umushikiranganje ajejwe abakozi n'akazi, asubiriye Deo Rusengwa Mihigo, hamwe n'umushikiranganje ajejwe kubungabunga amagara y'abantu Lidwine Baradahana, asubiriye Sylvie Nzeyimana. Ingingo yo kugurisha amatike y'indege mu mafaranga mvamakungu iherutse gufatwa ngo kwiye gusubirwamwo bibaye ngombwa inahagarikwe. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca kuri wa mbere imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Amenyesha ko iyo ngingo yafashwe gihutihuti nayo kukijanye n'ifumbire y'ikizungu ya FOMI kirakoreshwa. Amenyesha ko hari biterwa bidahura. Inkuru ya Francine ndiho kubgayo. Nibibazo yabajijwe hariko ashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe mu gice ca nyuma c'amafaranga leta yakoresheje mu mwaka wa 2022 ushira wa 2023. Umushingamateka Gikeke Pascal akaba yashatse kumenya leta iravye uburyo ishira mu mwavu ufasha mu burimyi ko ishimishwa n'ibivamwo. Nagomba kwasinya kwa mushikiranganje wa mbere ubwo turavye umwimbu dushobora kuronka n'uburyo leta iba yashize mu bijanye n'umwavu ko ushimishije. Hamwe wo udashimishije ubwo ntitwohindura umwavu dukoresha. Nimba naho bishimishije ubwo ntitwoshira ingufu nyinshi muri iki gisata kijanye n'umwavu, na cane cane tuca twirinda wa mwavu uza kutwononera isi ndimwa bivanye n'ibiba biwugize. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba yishuye ko aho vyononekariye ari uko ihinguriro ry'ifumbire FOMI rikora ryonyene mu Burundi bikanagorana n'ingene rikurikiranwa, ariko guhara abandi bagwizatunga bariko bashiraho irindi rizofasha. Hajya monopoli imisi yose ya marimbi kuko ntuzomenya dozaje uko yayigize. Tugize amadesante tutababwiye tukagira amaprelevement tugapima, mugabo uhavuye ugaheza gupima nta wuzi bica bikurikira kuko abazi ko ejo urasubira gusubirayo. Iki rero nico kibazo, mugabo nibaza yuko avec la nouvelle usine de blending iri kiraba monte ibugendana, nibaza ko izofasha byinshi parce que blending yoyo umwavu zokogwa par rapport au sol, kuko umwavu wa FOMI dukoresha no musi uzokubwira kuri efficace pour urori azoba ari karaguhera. Gervais Ndirakobuca yaranabajijwe kandi kibazo kijanye n'ingingo amazu adandaza amatike y'indege yafashe yo kuzigurisha mu mafaranga mvamakungu. Uwo mushikiranganje wa mbere w'u Burundi akaba yavuze ko bene gufata ingingo bihuse ngo nahayo makompanyi y'indege amaze gushikiriza ikibazo bagira cyo kubura amafaranga mvamakungu bagiye mu banki nkuru y'igihugu, iyo ngo siyo yoba inyishu. Kubwiwe iyo ngingo ngo niyo gukosorwa vuba ikanahagarikwa.
Abakozi amajana 370 bishirahamwe Bra Manufacturing bihingura ibikoresho vyo mu nzu vya plastique basaba kurihwa amahera y'akazi amahera nako y'amasaha bakoze y'akazi arenze. Ikindi basaba nuko boronswa amasezerano y'akazi burundu. Abo bakozi bakaba bari bahagaritse akazi kuri uno wa kabiri. Ubuserukira ishiramwe ritunganya ivy'akazi wemeza ko iyo barengeje amasaha y'akazi babihembegwa. Inkuru ya Sheira Irambona. Igihe twashika hakorera iryo shirahamwe rihingura ibikoresho vyo mu nzu vya plastique Bra Manufacturing, abakozi b'iryo shirahamwe bari bagandagaje hanze y'ibiro vy'iryo shirahamwe. Tubabajije bakaba batumenyesheje ko bafashe iyo ngingo yo guhagarika imirimo yabo kuko bamaze igihe bakorera mu buryo butaborohereza. Bamenyesha ko bakora amasaha arengeje kandi umukoresha wabo Bra Manufacturing yatoye ugwenge go gushira mu minwe amashirahamwe ivyo gutunganya abakozi, bigatuma ivyo basaba bidashigwa mu ngiro. Umwaka uheze wundi acavuga ati je nsubira kubandanya nkorana namwe, ngira ndabahereza yindi societe kugira habariyo muzobandanya mukora. Nukuvuga ya contrat indeterminé ntiyabaye ikiba. Yindi societe nukuvuga yaje 2019. Uheruco gihe haje societe ya 2019 yitwa Best. Irahava haca haze yindi yitwa Kaze Interim. Igiye haca haragaruka tena Best. Uyu mwanya n'isaha hagarutse yindi yitwa Zerene Group. Uyu mwanya n'isaha ndacafise kontra y'umwaka umwe. Ivyo dukuramwe mu mashine tubikuramwe bishushe, tukabikata bishushe, nta protection, guhema plastique. Ibintu bigoye cyane. Basaba gutunganirizwa. Twe dusaba gutunganirizwa gukurikira. Dusaba amafaranga yacu y'amasaha. Dusabye amafaranga yacu y'amasaha n'amakontra ategekanijwe n'amategeko. Kuri ivyo basaba, umwe mu bajejwe ivyo gutunganya ivy'abakozi mwishira hamwe ryahawe gukora igico gikorwa aremeza ko ayo masaha arenze ko iyo bayariha. Abakozi basanzwe bakora amasaha 8 ku munsi. Ni kuvuga dutangura isaha imwe zo mu gatondo tugataha saa 10. Mugabo kumva zuko izindi sanzwe yitunganije abakozi baratonze saa 9 zo mu gatondo basha bataha 19h. No kuvuga umukozi yatonze ariko akora ku murango arenza ko amasaha 3. Amasaha 3 nayo umukozi arenza ko turatuye muhembera ariyo bita overtime. Twe ni societe sous-traitance turonka contrat nko dufise contrat y'imyaka 2. Rero umukozi reka dusaba ko dushobora kumuha contrat indeterminé, ntigishoboka ko natwe ntayo tuba dufise contrat. Rero ikintu kijanye n'amakontra bariko barasaba ntigishoboka. Ntitwogera ngo tubabwire ngo kirashoboka, ntigishoboka ko dufise contrat y'imyaka 2 twebwe bw'iwacu muri societe Zerene Group. Abakozi basaba gutunganirizwa harimo abamaze imyaka irenga 10 bakorera iryo shirahamwe. Tukaba twarondeye abajejwe iryo shirahamwe Bra Manufacturing bakaba batashatse kugira ico babivuga ko. Urakoze Sheira Irambona. Ubushikiranganje ujejwe ikigega ca leta ngo bugiye kurungika abakozi ba bikigo OBR kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi mu masoko yo mu gisagara ca Bujumbura. Imvo ngo kugira hashingwe amahera ibiciro bibereye ivyo gupanga ibibanza. Mu nama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri, abaserukira abadandaza basavye ko ivyo biciro vyoshingwa nako hisunzwe uko ibibanza bingana naho biherereye. Odas Niyonzima harongoye ubwo bushikiranganje akaba yamwishije ariko ko amasezerano yamaze gutegwa ko umukono abandanya akurikizwa mu kurindira bizova muri iryo suzuma. Twabahaye ijambo kugira ngo batubwire aho bafise amakenga cakangonongono, bashikirije aho babona ibiciro kumbure bavuga ko byo biri hejuru ugereranije n'ibikorwa bikorerwa mu masoko. Hanyuma barasaba yuko OBR yashinze ibiciro yosubira ikabegera bakaja inama n'ingingo bo kumbure bazi ukuri gusumba ibyo bafatiyeko. Ariko nawe twabasiguriye ko twabanje kugira amatohoza, ikigo OBR cyagize amatohoza gifatikanije n'abajeje intwaro n'abajejwe kurongora amasoko. Hari habaye amatohoza kubijanye n'ibiciro bapanze ko ari byo twafatiye ko kandi twafatiye ku biciro byo hagati na hagati. Rero kuri ayo makenga rero twabishuye tubabwira yuko ibisabo byabo twavyakiriye ko OBR
nyuma y'amasezerano bamaze gutera ku mukono izosubirayo ku isoko igasubira ikicarana nabo bajeje amasoko basanzwe bakorana n'abadandaza bakaraba aho yo barihenze kugira ngo bashobore gukosora ariko kandi badasubije inyuma amasezerano amaze gushirwa ku mukono. Turangirize mu bivugwa mu gisata c'amagara y'abantu sekeza rigira kabiri y'urucanco rw'ubukangwe ryabaye mu gihugu cose mu kwezi k'umunani no mwaka ngo ryagenze neza mu ruganda kuri wa kabiri umunyabanga ntayegayezwa mu bushikanganje bw'amagara y'abantu yamenyesheje ariko ko hari ibintazi bifatiye ku madini amwamwe bituma hari abantu batitabira iryo sekeza. Olivier Nijimbere akamenyesha ko mu isekeza rigira gatatu ritekanijwe muri ku kwezi kwa 10 yizera ko rizogenda neza gusumba ayandi yose yabaye. Isekeza rero muri rusange ryagenze neza kuko dufatiye ku biharuro twagiye turegeranya ku munsi turabona yuko abana bose twari twatekanije bashoboye kuronswa urucanco kandi mu mwanya mwiza kuko twarashikanye ibice birenga 100%. Ingorane nyamukuru nkuko mwagiye muravyumva nuko novuga nti nukutamenya hariho abene gihugu twagiye turabona bataratahura akamaro k'urucanco. Twagiye turaronka n'uburorero bw'abayoboke sinovuga ko ari amashengero amwe usanga bataratahura akamaro k'urucanco bafise ibindi vyimviro bemera ariko bitajanye n'ibihe. Hariho nk'abavuga bati mu mwana wanje yarakuze atacandazwa ariko ntaco yabaye, ariko ivyo navyo bituma hongerekana igitigiri c'abana badakingiye ari nabo baca bakwegera abandi. Twibukanye yuko n'umwana wa mbere twatoyemwo umugera w'ubukangwe yari umwana w'imyaka 4 atarucanco yigeze aronka. Vyumvikana rero yuko udacandazwe bica vyoroha kumugera winjira mbere ugasha usanga ahubwo wakwegeye n'abandi bose. Ikiza cyaramaze kutwinjirana kugira ngo rero dushobore kugihagarika bisabwa yuko dutunganya amasekeza 3 n'imiburiburi. Umugera rero gushika no munsi wa nyuma duheruka nuwo mu kwezi kwa 6 ariko turacafise kandi umwanya wo kurindira kugira ngo turabe yuko uwo mugera uzoba wahagaze. Ariko muri rusangi kubera turi mu kiza dutegeza gutunganya ayo masekeza uko ari 3 nihagira rero kwirimbura inyuma y'isekeza rigira gatatu tuzoheza turabire hamwe twese nimba atamugera uciyerereza ari naho tuzoja duheza tugafatira ko kuri ivyo biharuro kugira ngo twemeze yuko atamugera ukihari. Akaba ari hano turangirije hano makuru mwakoze mbege mwese mwayakurikiranye muwandanye mukurikirana televiziyo y'Isanganiro ibiganiro birabandanya.